Chimamanda yari inoti y'u Rwanda kugira ngo aruvugire ngaha mu Burundi ateze umutekano muke ngaha urabona ibarabara rikuru ukagindaraye mu Rutana arabivuga benshi nibaza ko ari montage mugani vyanya abantu bari mu Rutana umuntu w'umugabo afise ubwanwa nkaburya abade kuri kuvuga amajambo nkaye kame ndabatutse muragakomba imbwa uko nakare mama muzikomba ngo namahera ngo Kagame yaguhaye mwambwa mwe manda yanka igihugu nyine muragakomba imbwa imihimbo rirasara ikugesa nivyo byanka igihugu amase amazirano kabava mu kano koresha ibi vyose bivyaha ntankeka ko Chimamanda bimuhama sivyo ubu rero ngira ndabereke ivyaha bimuhama vyotuma anakwa na national ahamvuze Chimamanda muze murumva ba Pacifique bakagenda kuko ibi vyaha byose mvuga fatiye kuri Chimamanda kubera ko irya video yakoze ibi vyaha byose Pacifique biramuhwama nk'icyaha cyo gutera ubwoba abantu kugira iterabwoba kuri Chimamanda ntiyamagikora ntiyemeye muri video nabazaniye ntiyemeye ivy'uburu ivy'u Rwanda ntiyabivuze ku mugaragaro sinababwiye ko hariyo video yavuze yuko president w'u Rwanda ariwe president ntiyamagikora aba bose barakwiye kwakwa ubwene igihugu bw'u Burundi ku mugaragaro kuko amategeko arabivuga no sivyo ndiko ndakura mu mutwe biri mu mategeko aba birakwiye ko bakubwene igihugu bw'u Burundi ndabaramukije abakunzi bayaga nawe TV ndetse mwese mudukurikirana nizera ko meze neza ahiwanyu mu nkundire ndabahe rero ikaze mu kiganiro cacu cuno munsi turi kuri yaga nawe TV hari ku bwanyu kugira ngo ibabwire byinshi biza bibubaka bitabasambura gira subscribe rero uri mushasha kugira ngo wifatikanye n'umuryango wacu wagutse ndabibutse ko dafise tudakoresha YouTube gusa dufise page ya Facebook naho nyerigenda mudukurikirane ushahuja muri groupe ya WhatsApp twandikira numero nizi ngaha kugira ngo tugushe muri groupe ntagire ikintu na kimwe kizoza kiragucika nimira ndamvuye muri ko murumva iyo ndi ngaha rese mba ndumwe mwamaze ko nyumutumire wanje mucamenya nivyo tuje gukora kuko sijya mbere aje ngaha kuri yaga nawe TV ariko reka kuri bashasha ari kumbura rya mbere baje ngaha kuri yaga nawe TV bace kuri yaga nawe TV abanze atwidondore tumuhe nikaze kandi murakoze ko mikaze kuri yaga nawe TV iteka mu nteye yabaramukiye cyane hama abantu batari bwambone canke bwanyumve ni Cody de Black yes Cody de Black ari kumwe n'akantu ku ruhande wiwe akanyobwa akaba kitaji Hamed nakajiga kora ibintu byinshi karimo n'umuti arimo ingaburo nyinshi zigiye zitandukanye ku bantu bagafata bafise kugumbirwa bafise fatigue mentale physique ama trouble digestive y'umunane y'imvuze ama trouble respiratoire ama toxine du corps ni byinshi kavura kandi kameze neza kanagugwa make by the way kagwa ngahe kagwa 2005 abantu bakaca bakagura ushaka kurangura uriho bwishi ni muri Sosanibu nga musara cha Bujumbura abakeneye more information bazodutagira kugira ngo tubahe kuri iki kinyobwa ni kinyobwa ciza kiko kirahurumbirwa cyane yes nico gituma journaliste wacu aguma ari ku mwanya ubwenge buguma buri ku gihe kubera yihereza n'utuje tuza kumufasha karanavura no mu ruho niyo warushe cyane abantu bakoresha les machines ordinateur ukaruha n'akazi kenshi karagufasha kugira ngo uruhurire umutwe karatuma ama intestin avamwe ibicafu mu nda karoza ama intestin muri make gakora ibintu byinshi kumbure n'ibyaba ngo batuzoga ko kundi munsi ego murakoze cyane iyo tubonye rero umupatriote wacu ngahe imbere yacu tumubaza ati kimeze gute kirapanze igihugu cifashe gute bimeze neza ko yaba hari bidasanzwe nawo bimeze neza kabisa ibintu bikomeza kugenda neza kabisa turi mu iterambere ry'igihugu cyuko turagerageza kugera imbona kazoza tuyishikiye kandi abarundi twese turi ku kivi nabazinjira ku marigara abakizinjira ku marigara nabo bavuga yuko bataramenya aho tugeze yes niba abandi bavuze urwamo
ngo Burundi burakenye ngo turakenye nibo babo. Merci. Ego uno munsi ndashaka uze tuvugane ku kintu kimwe. Tugize iminsi tubona abakoresha imbuga nka Facebook, tugize iminsi tubona ama video menshi y'umuntu yiswe Chimamanda, aho ariko aranovuga atuma urutoke inzego ndetse n'aba influencer ngaha mu Burundi bo bavugira iterambere ry'igihugu. Mbega ajya ama video muyakira gute imbere yuko tuyinjiramwo nibiyagitse? Ajya ama video muri make hari abantu bashobora kuba batumvise ibijanye n'ajya ama video cyangwa ngo bayabone n'ibivugirwamo, ariko n'ama video arimo ubutandero budasanzwe bw'indenga kamere. Reka rero sabe muyashire ku ruhande kugira ngo abantu bumve bimwe mu byo yavuze muri ayo ma audio. Ndazi yuko muyafisi yashiremo. Hari ubuntu bw'imbwa buguma buntaginga, hari ubuntu bw'imbwa buguma buntaginga, hari ubuntu buciriritse buguma buntaginga. Ikindi cyawe ndabasumbya ko mumenye ko ubuzima bwanje buri muri riske, buri hagati y'urupfu no gupfa. Urumva wewe nguru umukozi wa Kagame, nima nemeye kuba umukozi wa Kagame nashira ubuzima bwanje mu kaga ndumugabo. Usuzugura abatowe, usuzugura inzego muri abasaze mu mutwe. Inzego izikora ibibi, iyo umuntu akoze ikibi ntabwo aba kicitwa umukuru. Sasa rero izi mbwa ngo nizase mu vyiringi bwinde ubu burofa bwose buza buntuka imbwa zinyana zirimo ziza zinuka. Abasirikare bakaza bakamigenza ko bakabakubita inkoni, bakubita abarundi nta cyaha bakoze, nta vyore bakoze, nta mategeko barenze ko, bakabakubita kubera ko barimwe na rimwe base gutanga amafaranga. Ariko izi mbwa ziza zidebagura zase mu vyiringi hamwe n'ibirofa by'abarundi bimwe aba bajanye imikoma nivuga ngo turakunda igihugu, twebwe turakunda igihugu. Izi mbwa kazi n'imbwa ngo barakunda ibihugu, mugabwa ngo me muri hanze ngo mugwanya igihugu muragakomba imbwa. Ndabatutse muragakomba imbwa uko nakare mama muzikomba ngo n'amahera ngo Kagame yaguhaye mwambwa mwe manda yanka igihugu nyine muragakomba imbwa. Imihimbo irasara kugesa nivyo byanka igihugu, amase amazirano kabava mu kanwa uko abantu mwashoboye kumva muri byinshi muri no video yashoboye kuvuga aho yashize isoni ku basanzwe bare aba influencer ngabo guca ciza cy'u Burundi, ndetse yongera ashira isoni ku mukuru w'igihugu nkuko yama bikora. Aha ndagaruka muri bimwe yakoresheje muri ano ma video, ndetse ndababwire nuko bigenda kugira ngo bibahene bugikosa ryose dafise intuzenya bisanctionana igihano cyayo, sivyo? Nivyo shaka tuyagire mwa kino kiganiro. Hari ibintu yavuze yuko abantu yabisimbwa. Ego. Iki ni cyagihanwa n'amategeko, sivyo? Yarabise ngimbwa imikoma. Iki ni cyaha gihanwa n'amategeko. Ushobora kwita umuntu kari imbwa ari umukoma. Imbwa burya bagututse imbwa ni ikintu gikomeye cyane. Bibiliya yonyine irabivuga yuko havuye imbwa hazokurikira abarozi inyuma yabo. Urumva kuja mu ijuru Bibiliya irabisobanura neza, kubera ko ushobora gufata umuntu ukamugereranya n'imbwa. Iki ni cyaha gihanwa n'amategeko. Tuaze kuvuga yarongeye yemera icese kari umukozi w'igihugu cy'u Rwanda. Inyuma y'igihe kinini abantu benshi ko barabivuga ati Chimamanda yari inoti y'u Rwanda kugira ngo aruvugire ngaha mu Burundi, ateze umutekano muke ngaha mu gihugu, ahabura abarundi, atere donc agumura abarundi, kugumura abantu, kugumura abarundi basubire bakore nk'ivyo bakoze 2015. Agumura abatera ubwoba bahunge nkuko vyagenze za 2015 nyene. Chimamanda ibi niyo target arimo, niyo target igihugu cy'u Rwanda cyamutumye mu Burundi kugira ngo u Rwanda ruronke prisi, ruronka abaho impunzi nyinshi, prisi ruronka abaza kwapuya muri Kongo aho bariko baragwanira muri M23, sivyo? Ibi bintu muvyandika hano. Chimamanda ntimumubone ngo nikijuju ngo nikirofa. Hari ibintu burya bavuga ngo nyamba rugusaruza imisozi. Urumva nivyo ari karakora, ari karasara azi imisozi, ivyo ari mwarabizi
muriki kumufata nk'ikijuju Chimamanda yego n'ikijuju kubera ko esoye guhemukira igihugu cy'u Burundi mugara afise impamvu bijya ntekare gukora deja baramurisha nta utabizi byari mu gihano yakoze yavuze yuko president we ari Kagame abanyarwanda reke kumwigungira urumva ni mu gihe u Burundi ngihugu cy'u Rwanda badacana waka sivyo yamakimbirane y'imyaka n'imyaka akihari ubwo yabaye bwongereze umurego ku makimbirane yarasanzwe ahari sivyo mugabo uno murundi ntazi yavuka nyamba sinzi yavuka ko numva ngavuga igiteka rero no muga sinzi ibi bintu ariko arafasha igihugu kugira ngo bateze umutekano muke mu gihugu ciyo sivyo gusa yavuze yaragirije n'abasikare b'igihugu cy'u Burundi gukora ihohotera mu bene igihugu guys benshi turabana n'abasirikare turazi ibikorwa by'abasirikare kataduhaye video abasirikare bariko barahohotera abene igihugu turayikeneye ni mu gihe kuburira indero abajeje umutekano yarashizemo sinzi ko bibonye ko yashizemo video aho mwene gihugu ari wenyene ari karavyivugira mbere akaca avuga ati mwebwe aba influencer mwe mwari mufise ijwi rigera kure kubera ko mutaza kuvugira bari yabandi nabo baba bariko barahohotera kubera ko mubona ibintu vyiza gusa ariko hariho kibi ni vyiza ivyo uvuze ni vyiza abene igihugu barakosha sivyo kandi barahana sivyo mu gihe nyambara umuntu yononye ikintu agahanwa babifata yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ariko umenye yuko n'umwana agararije umuvye cyangwa ko ikintu kigenda neza niyo mpamvu nakubwiye ko hariho amasanction ibihano bijana hari umuntu ashobora gukora icyaha gikomeye mugabivanye nuko kubona nyambara amande vyacana bijana n'ico gihano wakoze ugasanga arakubabariye buke yabonye uko amande bijana n'ico gihano ni nayo mabwa wakoze bidahuye atayoronka prito sivyo ibi rero twege kubiha umwanya abasirikare n'indatabazi abasirikare baba n'indatabazi nk'imfura n'indatabazi ibi mu vyandika sivyo gusa yaravuze ivyo gukomba imbwa gusuzugura inzego zacu inzego z'u Burundi aravuga mu gihe ngo ubutegetsi ngo budakora ngo ibintu nibiki ngo ntaco bumaze ibiki nibiki sivyo ivyo bintu ariko aravuga byaboneka neza ko aravyaadressa ku bategetsi b'igihugu cyacu sivyo kubaburira indero muri make ibi duca tubifatanya mu vyaha twomurega uwo mugabo Chimamanda gutuka umukuru w'igihugu cyangwa abategetsi b'igihugu birahanwa sivyo birahanwa ariko arashobora kuba atazi ivyo ariko arakora mu ngingo ya 254 mu gitabo mpanavyaha ico bitwa offense au chef de l'État offense au chef de l'État iyo umuntu atutse cyangwa sebeje umukuru w'igihugu afungwa hagati y'amezi 6 hamwe n'imyaka 5 akariha dabu hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 500 ibi Chimamanda arabikora ariko ntazi ivyo arivyo sivyo iki cyaha kiramwagira urushobora kukivivura kuburira indero umukuru w'igihugu umusevye sivyo mu ngingo y'274 nayo iravuga ati mu gitabo mpanavyaha cya leta y'u Burundi rivuga yuko umuntu wese akwiragiza mu buryo bwari bwo bwose ivyiyumviro vyironda karere ugwanko ivangura rishingiye ku bwoko ubwene gihugu idini igitsina ivyumvuro vya politiki n'ibindi nk'ivyo navyo birahana sivyo ahanishwa gufungwa hagati y'umwaka n'imyaka 2 ni hadawu y'amafaranga 100 vy'amarundi 200 ivyo mu bivivura hano iki cyaha Chimamanda aragikora mu kugomba kwerekana yuko ubwoko bumwe mu Barundi bohohotera ubundi bwoko sivyo ibi urabizi arakunda gukora ama video n'ubuno bazana video yabikoze sivyo iki cyaha kiramuhama ariko ikindi cyaha kimuhama indira gatoyi cona tuma
Chimamanda ndabereke yuko Chimamanda atanubwene igihugu bw'u Burundi agikwiriye. Ndabikwereke. Yego binyereka bitwa. Chimamanda reka ndakwereke yuko Chimamanda atabwene igihugu bw'u Burundi agikwiriye yamaze kubwiyambura wenyene. Sivyo? Murindire gatoyi. Murindire gatoyi. Canke tuanze dusubire gatoyi muri ibi vyo gutuka basimbizi yose mavumba batuki ibintu ntonasubiramwo ngo ntiyarezwe gutuka abantu muri rusangi ngo nimbwa ibi navyone muri code penale hariho intuze ngihano bijanana sivyo bavuga yuko muri code penale yo Burundi gutuka umuntu hakoreshejwe ibitutsi sivyo yababwiye ngo baragakombi ico ni igitutsi novuga ko kiri très bizarre sivyo muri code penale y'u Burundi gutuka ukoresheje ibitutsi bikakaye sivyo bitesha agaciro canke biteye isoni bifatwa nk'igikorwa cyo gusuzugura canke gusebanya kandi kirahanwa n'amategeko nuko nari nayivuze ingingo zihana ivyo bitutsi reka ndazibabwira ingingo y'amajana 256 gusebanya ico bitwa diffamation mu rurimi rw'igifaransa sivyo umuntu wese asevye uyundi wese mu buryo bugaragara haba mu buryo buri oral canke écrit amwagiriza ibintu adafitiye ivyemezo ahanishwa igifungo cyo kuva ku mezi 3 gushika ku mezi 12 hamwe n'ihadabu y'amafaranga y'ibihumbi 30 vy'amarundi n'ibihumbi amajana 2 y'amarundi gusebanya no kwagiriza ikintu umuntu atigeze akora bigamije kumutesha agaciro nta utabizi ariko ku ngingo manzi urindire n'umusi dukoresha ingingo kuko iyo tuvuga ibintu akenshi muri baza yuko ivyo nitwo turavuga twaba tubizi ariko turabizi tuje ku ngingo y'amajana 257 bikurikirana nimeje kuvuga ico bitwa insulite gutuka sivyo umuntu wese atuko wundi mu buryo butesha agaciro yerekana icubahiro gike canke avuga amajambo atesha isoni ahanishwa igifungo c'amezi 2 n'amezi 6 n'ihadabu y'amafaranga y'ibihumbi 20 n'ibihumbi 100 ico cyose ni cyagihanwa ibi byose biramuhama gutuka bivuga kuvuga ibintu biteye isoni bigayitse vyerekana kubura icubahiro ku muntu kumubwira amajambo y'urukoza soni ayagasuzuguro n'ayugwango ibi byose biramuhama nk'akarorero nyambo umuntu avuze amajambo ateye isoni kumugaragaro nko kumuvugira mu ruhame canke mu bantu benshi amajambo y'isoni canke kumwandika k'ibintu bibi ku mbuga nkoranyambaga ibi yama yabikoze ku mbuga ngurukana kabumenyi ashobora gufungwa canke gucibwa ihadabu urumva icitondego ibi bihanwa n'ivyo vyavugiwe ku mugaragaro kuri telefone kuri WhatsApp Facebook n'izindi mbuga bakoresha ibi vyose bivyaha ntankeka ko Chimamanda bimuhama sivyo ubu rero ngira ndabereke ivyaha bimuhama vyotuma anakwa na nationality y'igihugu cy'u Burundi ibi ndazi yuko abantu benshi batarabitirako attention ariko ngira ndabibereke ibi tubisanga mu itegeko nimero ya mbere agakwego ubuso 13 ryo kwa 18 ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi 2000 rigenga ubwene gihugu bw'u Burundi canke bw'umurundi sivyo ingingo ya 38 kubijanye no guta ubwene gihugu genda basobanurire igituma Chimamanda atabnubwene gihugu bw'u Burundi ubu bakwiye kuba mwambura ijana kwijana aha mvuze Chimamanda muze murumva ba Pacifique bakagenda kuko ibi vyaha byose mvuga fatiye kuri Chimamanda kubera ko ya video yakoze ibi vyaha byose Pacifique biramuhwama nk'iki cyaha cyo gutera ubwoba abantu kugira iterabwoba gukora iterabwoba iki ni cyaha kimuhama kandi ategezwa kubazwa n'igihugu umwanya wose yozira mu gihugu nibaze tubaka ariko babanze bitabe
ivyo baregwa bavyishure sivyo. Aha rero tugira tuyage ku ngingo 38 kubija ico bitwa mu rurimi rw'igifaransa la nationalité burundaise, la dicte burundais qui a compris volontairement un acte pour lequel il prend une nationalité étrangère. Sivyo bisobanura ko umuntu w'umurundi ashobora gutakaza ubwene gihugu mwizi nzira zibiri. Sivyo naramuka afashe ubwene gihugu bw'ikindi gihugu ku bushake. Iki dushake tugishira hano mu gasanduku. Iki ni kiri konte cyane. Sivyo ariko ingingo ya kabiri irafata cyane abarundi batari bake na cyane abatako batagira kugira ngo bakwiragize inkuru z'ibihuha inkuru zo kugira ngo batera ubwoba kucanishamwo abarundi. Igihe akoze ibikorwa bikomeye bihungabanya ishusho inyungu cyangwa umutekano w'igihugu, ishusho y'igihugu cy'u Burundi bagomba kuyihindura igihugu bacambike urubwa yuko ari igihugu cabicanye. Ibi murabizi sivyo? Inyungu murabizi aba ba Pacifique nibo bakoze ibikomeye kugira ngo Burundi bufatigwe ibihano 2015. Ibi biri mu nyungu z'igihugu sivyo? Ikindi umutekano w'igihugu birirwa barakora amalerte, ntibirirwa barakora amalerte ngo bimeze uko bimeze uko kugira iki, kugira bahungabanye umutekano w'igihugu. Hari amafakte menshi twozana ariko sico gihe nkuko tuyazana. Uno munsi twibereye neza na neza mu mategeko. Turaza kuzana n'abandi bantu bashobora kuvuga desanovapa ibintu bitagenda neza ariko bakivugana urufasoni. Utahure gutanga message no gutanga message nayo. Uravyumva? Mu ngingo ya 41 y'ibijanye no gutubwene igihugu, l'individu peut être déchu de la nationalité burundaise si il a accompli des actes contraires à la sécurité de l'État. Urumva? Il s'est livré au profit d'un État étranger à des actes incompatibles avec la carte burundaise. Sivyo? Ariko reka ndavuye mu rurimi kavukire abarundi bose bashobora gutahuramo. Ahari mu rurimi rw'ikinyamahanga. Ibi bivuga ko umuntu ashobora kwambuka ubwene igihugu bw'u Burundi naramuka akoze ivyaha bikomeye bihungabanya umutekano w'igihugu. Nakivuze naramuka afashije igihugu cy'amahanga mu bikorwa bigayitse bibangamira Burundi. Iki kimamana ni amagikora niyemeye muri video nabazaniye, ntiyemeye ivyo Rwanda ntiyabivuze ku mugaragaro. Sinababwiye ko hariyo video yavuze yuko president w'u Rwanda ari president w'igihugu cy'u, tukaje turaba accrochage igihugu cy'u Rwanda gifitaniye n'igihugu cy'u Burundi. Sivyo? Ivyo iravyumva? Iki cyaha kimuhama ntigishobora gutuma yakubwene igihugu. Ni mu gihe sivyo? Ni mu gihe mu ma video agenda akora anyuzamwo utuvideo duto twe nitwase ivyo kimamanda avuga, ahubwo naraba uburyo ariko aratanga mu message. Urashobora gutanga message nziza muga bivanye n'uburyo watanze mu message abantu niba yakire bien sûr sivyo. Rero izi message tuyifata nk'imfaguza. Rufyiri arakunda kuvuga ibintu bitagenda neza muri rero n'indaramuvuga nabi bivana n'uburyo bivuzemo rangaje. Retwi mu gihe wawe na message y'igitandero iyo message izokumaririye nahindura uburyo avugamwe ibintu sivyo. Ariko ibi bitutse nta muntu w'umugabo afise ubwanwa nka burya aba ari kuri kuvuga amajambo nkaye kame n'umwana we wazovuga iki sivyo. Umuyomba we wazovuga iki, abishwa biwe bazovuga iki mu gihe ariko arakoresha amajambo nkaye. Narabire kuri barufitiye baravuga ibitagenda neza, arabirangaje bakoresha nawe abari yakoresha urabini ko bitagenda neza. Ariko aravuga mu wajya ama video yiwe biboneka neza yuko abari cane contre ya mwebwe muza ko aba patriote bandi muza kuvuga neza igihugu umenga nta igihugu nta tunenge turimo. Ico kibazo ni ciza cyane. Nitwase ibintu bitagenda neza avuga mu gihugu ariko hariho na vyiza avuga. Mbwira ikintu ciza kimama ndavuga ku gihugu cy'u Burundi. Ubu turafise
muzamusongati mu Rutana ibarabara ry'indara iriko rirubakwa arabivuga Pacifique arabivuga muga uzomwumva ngo ibarabara ngo rya Kanyosha ngo rya Mutakura ngo rimeze uko ngo ryaramanyaguritse sivyo uzobumva ko gusa mbega okay atata manzuri kemeze kuvuga journalist sivyo uno munsi mu mwanya give my time you know urabona ibarabara rikuru bakagindara mu Rutana arabivuga benshi nibaza kari montage mugani vyanya abantu bari mu Rutana baze bataginga muri commentaire baduhe n'amafoto barabi kubera kimwe mushira mu Burundi abantu mwashira muri serivisi ku Burundi biko batenyo turi muri vocation de développer quand même urumva ibi bintu ihinguriro ry'ubutare ko riroba uraribona twebwe rero kimama nico tumurusha nico ivyiza ntazi kubivuga no kubona ibi nta nibibuze na president arabivuga amanyanga aba muri leta y'u Burundi ahora yavuga mu ruhame rw'abantu sivyo none twoyaharira gute nyamba hari ibiba bitameze neza aba influencer rero nyamba tuvuze ibitagenda neza nyamba uno munsi umutegetsi kanaka aje kugira ibi atagize ibintu twabivuga duteza kuvuga n'iterambere ry'igihugu ko riko riragenda abarundi ntituba shire muri servo yuko atatembe igihugu rizigera rihaba ibi rero birahanwa cyane n'amategeko nagamanze sorongore yantuzenya yangiwe kugira ngo umuntu bamwaka ubwene igihugu burundu nandegejeje kure munyihangane kwa nacinda bicamwo kubera journalist yanzaniye ibindi bibazo bituma inja mu bindi ntari nateguye kugira ngo ndababwire ivyisungwa kugira ngo umuntu yakwe ubwene igihugu nari ndabigejeje kure okay ngira mvuge urugero rw'ibikogwa bishobora gutuma umuntu yakwa ubwene igihugu ubugambanyi ku gihugu hari abagambaniye igihugu abagombye gutera kudeta baragambaniye igihugu kwa nationalité biri mu mategeko sivyo gukorana n'abasi b'igihugu ikinari nakivivuye kimamanda birerekana yuko akwiye kwa kubwene igihugu bw'u Burundi kuko iri icakira muhama sivyo ikindi kimuhama gukora iterabwoba rihungabanya bene igihugu murabizi ntiyama yabikoze Pacifique ntiyama yabikoze Kagenda ntiyama yabikoze Eric Nyandwi ntiyama yabikoze Daniel Mwishe ntiyama yabikoze aba bose barakwiye kwakwa ubwene igihugu bw'u Burundi kumugaragara kuko amategeko arabivuga no sivyo ndiko ndakura mu moto men biri mu mategeko aba birakwiye kuba ku bwene igihugu bw'u Burundi sivyo gushigikira imigwi inyeshamba canke imigwi igwana ku gihugu no hariho abagabo benshi narinze gusubiramwe amazina bashigikira za Red Tabara nibiki aba bose kiravivuye no kuba ku bwene igihugu bw'u Burundi ko amategeko ni yabivuga ibi nababwiye n'ingingo mu bisangamo biri mu ngingo ya 44 mu gitabo mpanavyaha cy'u Burundi muzoza mwibaza ngo ivyo tuvuga ngo ni ibintu tuba twasomye ngo kayoga ngo twanyoye ngo agasaporo mu kibaza yo kumbe mu mategeko biriho za murasoma ya mategeko nta numwe yimiriwe kuyasoma muzoca mubona yuko abagabo ibintu barimo badakwiye kwitwa abarundi nibakwiye kwitwa abarundi kuhingiye ngo ya 41 irabitomora neza sivyo mbega ingingira bitomora neza sivyo eka aba Pacifique bose bari mu bakora iterabwoba mu Burundi kiravivuye nibo bakubwene igihugu harageze time over titu time man harageze niwo mwanya barike guma batera bwoba abantu bazotera bwoba tuvuga ati abasaba Barundi biwacu turabizi sabarundi ego reka nse nubaza akabazo kanyuma mbega ntibibaza yuko mu gihe aba ariko aravuga bijya kuko nawe ari mu bantu bafise novuga ijwi rigera kure mu gihe aba ariko aravuga bijya ntibibaza yuko aba ariko aravunira n'akagohe abo bubakwa kugira ngo barabe ico bahindura indongozi ego okay Chimamanda n'umuhanuzi mu biro kwande Pacifique n'umuhanuzi mu biro kwande kijwe ryo rirashikira abantu kure irimo nyene ryo guhuruza riyagerwa mugaje no munsi nyamafashe ijambo aza nkavuga
kenshi nibanda kuvyo mbona kuvyiza vy'igihugu urya ari hehe ari mu mahanga nyemwese mugomba kuvyiza handi hari ibi itagenda neza president yama yavyivugiye ntitukwiye kubisubiramo abivuga twe tubavumere yama yarivumereye nako president abivuga yuko hari ibitagenda neza no tubisubiremo mu ma video aba akunze kuzaratanga arerekana neza indongozi ziriko ziravyivugira none kubera iki muca mwumvuye nivyo nakubwiye baravyivugira president aravuga ibitagenda neza kandi nta gihugu gitunga kidafise ibitagenda neza ndabizi ego mugabo mu gihe uriko uragana inzira y'iterambere akenshi ntiwirinda kubiguca intege ahubwo wita kubiguha ko kaje cyo kugira kuco ushaka ugaproteja vya bintu uriko urakora ego nyambo no musi turi muri alerte ya Chimamanda yuko M23 muri bijya vyaha bituma umuntu yakubwene igihugu hari icyaha cyo gushikira inyeshamba Chimamanda nawe utabizi yuko ari umushigikizi wa M23 abicishije muri leta y'u Rwanda none uwo muntu ariko arasengera Burundi kugira abarundi batangure batemane inyeshamba zize zicimitwa abarundi wumva bashaka iki ku Burundi ni byiza bayifuriza bene igihugu ego none kubgawo wumva hokogwa iki icokogwa twese nuko tuza ko baprike ayo mategeko bamwaka ubwene gihugu nko kuri kurabisaba cyose bigenda bukebuke ubundi ho leta yacu ntabwihubuka kujya bikora ibintu byose ni bukebuke kubera ko n'umwana w'icangazi yarataye muhira hageze yaragira akatura muri famille baramwakira natwe turacabiteze ko nk'abantu bafise ikintu kinini bofasha Burundi bafise ico boterera mu iterambere rero leta hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo